zirikana izo nzirakarengane. Ntaworeka kwibuka izo nzirakarengane, ababica bari bashigikiwe bafise n'icivugo kivuga kiti kubura imicafu y'abahutu muri kaminuza, kubura imicafu y'abahutu muri kaminuza. Imyaka 25 irarangiye abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi bari mu bwoko bw'abahutu bagandaguwe. Ngo hari mw'ijoro ryo kuwa 11 ruheshi rishira uwa 12 umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1995 niho Burundi bwabura incabwenge ziga muri kaminuza y'u Burundi zigandaguwe na bagenzi babo bafatikanije n'abari barongoye igihugu ico gihe. Mu birori byo kwibuka izo nzirakarengane byo kuri uyu wa 9 Mukakaro umwaka wa 2020 abagiye barafata amajambo bose bati birababaje. Nitwibutse abacu kuko dushaka kuzura kaboze, twifuza nyabuna ko ibara nk'iryo ryogiga umuziro mu gihugu cacu c'u Burundi. Ambassadeur Joseph Nkurunziza arongoye ishirahamwe Zirikana UB 95. Mu bisanzwe bavuga mu Kirundi bati indawo yibaza uwayirayeko. Twebwe twararaye kwiyonda, twarabonye ingene amacakubiri ari mabi mu gihugu, cyane cyane yashitse mu bana biga mu mashuri. Twebwe mu ishirahamwe wacu ico dushira imbere yuko ako kabi nkako katosubira mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Hamwe ho hakiri utuzituzi aha na hariya, twebwe igikuru nkuko uharuye iyo myaka 25 haciye turi mu iki kigo cya kaminuza, turi mu bamaze gukura mu bahumure mu nararibonye zaciye ngaha muri kaminuza, ko dufise riyo ntumbero nziza yuko tutifuza ko hari akabikora nabo bagifise utwo tuzituzi utwo dutima bazoguma barabira kunyifato nziza n'ingendo nziza yo kumwanisha abarundi iyo bava hose mu buringane mu budasa bwabo no mu moko yabo yose. Imvugo niyo nyene kuri Professeur François Havyarimana arongoye kaminuza y'u Burundi. Ibirori nk'ibi rero ntihagire uwifata nko kuzura kaboze canke gukomantaza imitima y'abadasangiye ubwoko, ahubwo ni kugira ngo urwaruka rurerewe muri kaminuza y'u Burundi canke mu zindi kaminuza bakure bazi ivyabaye, babizirikane ntibaze barwe mu mutego wo gukora ishano nk'iryo. Erega kanatsinda kugira kaminuza isubire gutoha imere nk'uko muyibona ubu zabaye inguvu zabo mu bwoko bwose. Ku ruhande rwa kaminuza y'u Burundi ngo barashizeho umugwi w'abakozi bo muri kaminuza y'u Burundi bari muri kaminuza igihe iryo barajyagwa. Umugwi washizweho mu ntumbero yo gufasha umugwi CVR gutohoza ukuri ku vyabaye. Umuntu umwe mbere mu bakoze ako kabi akaba amaze gukubitwa intahe mu gahanga n'ubutungane bw'u Burundi. Umwe mu barezi bo muri kaminuza y'u Burundi ati nukuraba neza kuko no muri kino gihe hoba hakiriho gukumirana haba mu vy'ubwoko, mu vy'imigambwe n'ibindi muri iyo kaminuza y'u Burundi. Agatanga karorero ko vyibonekeza iyo hageze gutora abarongora abandi abo bita abaderege. Zabirabira kugeza mu matora y'abaderege, ce soit les délégués bo mw'ishuri, canke les délégués de niveau, canke les délégués généraux. Birotuma ayo matora harimo ikintu cy'ubwoko. Ico sagaseseshwa muri irabaho naho sigura gute usanga hariho udukote turi panshi. Qu'est-ce qu'on fait pour que abakura ubu badakura biyita abahutu canke abatutsi canke biyita tukivuga kiri ubusanga ari ukatugamo twe turi umugambi uyu ure twe dusi ijambo natwe turi muri umugambwe nta jambo dufise. Iyo jena ikakaida discrimination nayo kuko no mu banyeshuri iriho ugasanga nabo bavuga twebwe tukora icyo dushaka kujya duhagaze cyangwa tukaryama kuko ni mutuvugisha nitwe turi
hejuru. Iyo ni discrimination ituma abandi umenga barekara. Qu'est-ce qu'on fait à l'université même ailleurs pour que ayo discrimination nkayo adasubira kuba? Professeur François Habyarimana we arongoye kaminuza y'u Burundi abona ko muri kino gihe abanyeshuri babanye neza. Nubwo ivyo vyabaye muri iki gihe abanyeshure babanye neza, eka mbere no muri vya bihe vy'amatora vyahora bikunda kubatirimutsa, ubu bagumye basenyera ku mugozi umwe. Ku ruhande rw'umugwi CVR ujejwe gutohoza ukuri ku bwicanyi no kuyandi mabi yabaye mu Burundi, ngo baragerageje kurondera ibinogo vyoba vyaratawemwo abo banyeshuri bagandaguwe, naho atavyo barashobora gutora. Amatohoza arabandanya. Petero Karaveri Ndayicariye arongoye umugwi CVR. Hano mu kigo cyo kumutanga umugwi CVR ushinzwe gutohoza ukuri no kunwanisha abarundi umaze gufurura ibinogo bishika 14 bari baturangiye, ariko nta bisigarira by'abanyeshure bishwe twahatoye. Harabavuga ko abo banyeshuri batawe mu ishamba rya Rukoko, turacabitohoza. Abandi bati batawe muri Rusizi kuko hari abantu babonye imivyimba ireremba mu kiyaga ca Tanganyika igihe ubwo bwicanyi bwari bwaraye bubaye. Hariho abanyeshure bapfiriye ngaha muri kaminuza, n'abatwawe n'imiduga y'ikijandarume bakomeretse canke ari biruruma. Kuri ivyo byose amatohoza ari mu gusevera arabandanya, kuko hano i Bujumbura abafise amakuru y'ivyo bazi baracungana. Professeur Gaspard Banyankimbona, umushikiranganje w'indero, inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi, yari yaserukiye leta muri ivyo birori, yasavye abanyeshuri n'abandi bose gukura icigwa ku vyabaye, bamenyere kirazira, bihatire nyabuna kubaka igihugu cabo mu butandukane bwabo. Ivyo birori vyarangijwe no kugurura icibutso cubatswe mu kigo ca kaminuza y'u Burundi co kumutanga, icibutso kizokwama cibutsa abazoca mw'iyo kaminuza bose ivyabaye, icibutso mbere gifise n'insiguro. Icatumye twiyumvira ico cibutso ni kugira urwaruka rwose, ubwoko bwose, canke abakozi bose bazoca muri kaminuza y'u Burundi bazomenye ko ubwicanyi ari uburozi butarogorwa, boye kurota basesa amaraso, babone yuko na generation zabikoze zabineguye. Ni naco gituma ibigize ico cibutso bifise insiguro. Mu majambo make, mu bigize icibutso harimwo ibitabo bitatu vyerekana yuko ubwoko butatu buri mu Burundi bwose bufise uburenganzira bwo kwiga muri kaminuza y'u Burundi, kandi no muri ico gihe abahutu, abatutsi n'abatwa bariko barigana atankomanzi. Ico cibutso kiriko kandi intambi iriko amaraso icumise mu gitabo kimwe muri ivyo bitatu, vyerekana isogotwa ryakoreye abanyeshure bo mu bwoko bumwe bazira ko ari abahutu, kandi ubwoko bwose bwabwirizwa gusangira akabisi n'agahiye. Hariko kandi n'inkingi ifise impande zitatu ishigikiye urumuri. Ivyo navyo bikerekana yuko ubwoko bwose uko ari butatu bwiyemeje kandi butazigera buhengeshanya kubera urumuri abarundi bose mu kurandurana n'imizi ububisha nk'ubwo kugira igihugu cacu gitera imbere. Utudirisha tune turi mu mbavu z'ico cibutso dusigura ko imiryango ya kaminuza y'u Burundi yugururiwe abahutu, abatutsi, abatwa n'abanyamahanga, ko rero kaminuza y'u Burundi idakumira. Mwomenya ko ubwicanyi nk'ubwo nyene bwabaye muri Mukakaro umwaka w'1996 mu kigo ca kaminuza y'u Burundi kiri Zege mu ntara ya Gitega.